Nshuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro muri kumwe na jewe Jean Christophe Mugisha turi kumwe n'umuze bikorwa runani rw'abanyagihugu yore nitamwe neza niyo pour la renaissance de la nation urunani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini Apotre Bernard Ntungwanayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwe yerekanye tungo rya Edeni aho rirereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kushe yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo 2022 niwe yashize ahabone idonindo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari vyo Burundi, Kongo, Tanzania, u Rwanda ndetse na Uganda. Mu gihugu c'u Burundi abategetsi bayoboye igihugu c'u Burundi bafise ubwoba budasanzwe ndetse na Evariste Ndayishimiye ayoboye igihugu c'u Burundi afise ubwoba kumwanya n'umwanya bashobora kumugandagura bikaba biri no mu vyatumye aja kuba mu Giheta. Apotre Bernard Ntungwanayo mbega ubivuga kwiki? Urakoze kuri ico kibazo c'inkoramutima, ikibazo gihambaye cyane kiraje ishinga batari bake mu gihugu c'u Burundi. Ubwa mbere mu Burundi tumaze imyaka itari mike igihugu kuba mu isanganya aho kiguma kibura abategetsi batandukanye akenshi imbere ugasanga hariho n'igihe bikurikiwe n'akabi gahitana abanyagihugu b'inzira karengane benshi. Ahantu banka karorero muribuka igandagurwa ry'umushikirangoma umugano atari umugani rwa Gasore Louis, muribuka igandagurwa ry'umushikirangoma Pierre Ngendandumwe, aho hose igihugu cagiye mu isanganya kigwa mu ngorane kibuze abo kitanse kandi byukuri atari uko umugambi wo kugandagura abo bantu ari w'abarundi. Muribuka umwami Ntare wa gatanu agandagurwa, muribuka yo bamukuye yari yaragiye bakamuzana bakarurira kumugandagura. Mbere ibyo bikaba byakurikiwe n'isinzi ry'abarundi bishwe, ndavuga ibyo no Museveri ivuga ko ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu, kandi abana bakaba bati ni ihonyabwoko ryakozwe na bamwe mu bahutu bashaka ubutegetsi mu 72. Ko vuga kandi ku muhisi Melchior Ndadaye yagandaguwe itariki 21 Gitugutu mwaka w'1993, ndetse ibara ryaguye ico gihe ntawo risuramo n'agahomera bunwa. Abo bose n'abategetsi rero bapfuye muri kiya gihugu. Arico gituma mpora mbwira abantu mboneyo no kubatera kama abarundi babe birinda cyane, kuko iyo igihugu gisesetsemo amaraso y'umutegetsi y'umwami canke umukuru w'igihugu, iminsi yose mumenye kwico gihe iyo si ibimaze kuvumwa haba hamaze kwinjiramwo umuvumo. Rero Uburundi burimo umuvumo w'amaraso yasesetse y'umugano atari umugani rwa Gasore, umuvumo w'amaraso yasheshwe ya Ntare wa gatanu Charles Ndizeye, umuvumo w'amaraso ya Ndadaye. No kuvuga ko Uburundi byanka bikunda uwo muvumo kugira ngo ubuve ko bizosaba ko abarundi tugira umutima umwe tugasinyira ku mugozi umwe tugasenga kugira ngo Imana dukore ko uwo muvumo. Ikibabaje rero nuko izo nkorabara zabicanyi zihana ubutegetsi zikama ziri kwisonga. Rero uyu munsi ku kibazo mumbajije hari ubwoba bwinshi ku mukuru w'igihugu kandi bumaze igihe kitari gito, aho yicura ko ashobora kugandagurwa kandi agatinya ko bamugandagura cyane cyane akabicura ko bamugandagura bari Bujumbura. Nico gituma bishoboka kuba biri muri bimwe vyatumye ahunga igisagara ca Bujumbura akagenda kuba kwivuko mu Giheta, rimwe agakorera Igitega muri pare y'Igitega canke akaba ariko arizungurukira mu gihugu. Aho rero biragoye yuko umuntu ari mu muzunguruko nk'uyo azokwigira yicara ngo yiyumvire ibibazo bihanze igihugu, kuko gutwara igihugu nibaza ko atari amashure menshi umuntu yiga, nibaza kandi yuko atari kugendagendera abanyagihugu, ahubwo cyane cyane kwicara akiyumvira akaraba ibibazo bihari akiga kuri ivyo bibazo hanyuma agatora inyishu y'ibibazo bihari, kuko niwe se Barundi. Rero twebwe tumaze igihe kinini tumusaba gutanga imihoho akiyankira, ariko nawe amaze igihe kitari gito afise ubwoba yuko bashobora kumugandagura. Aha rero sino babesha, hari igihe avuga ati
yemwe barundi kazi muransaba ivyo ntafise. Asigaye abwira abarundi ko bamusaba ivyo adafise, kagereranya ca gihe abisirayeli basaba inyama Musa abakuye mu gihugu c'ubuja, igihugu ca Misiri, hanyuma bamusaba inyama, aravuga ati abisirayeli barangoye inyama ndazikurahe, ariko Imana ibahe inkware bararya. Rero wewe igihe cyose bimucanze acavuga Imana, mugabe Imana avuga sinzi ko ari Imana rurema nuko ari indi Imana we abavuze twebwe tutazi ko nimba ari Imana rurema nta Mana yoshobora gushigikira umuntu canke umugwi w'abantu bica abandi bagakenesha abandi bagatoteza abandi bagapfungira abandi ubusa. Reka tumwumvirize ngaho ico yavuze. Umukuru w'igihugu bakamwaka ikintu bazi neza ko atarubi nafise akivomamwo kandi atakiduhaye rero kuva ubu turakwita. Aha rero asanga avuga yuko ivyo bamusaba atavyashoboye, ni hahandi tuvuga kubika adatanga imihoho. Nibaza yuko ubwoba afise ntibuhagaze aho honyene. Erega hari n'ibindi yigeze kuvuga, avuga yuko atazogenda asuye kubakura ku butegetsi, ngo azobareka ngo bazojana napfa numva no gupfana nawe, nimba ari kumukurana nawe. Rero no kuvuga ngo ico ateze ntawe ukizi. Reka naha naho tumutege amatwi twumve ico yavuze nico yashaka kuvuga. Aho tugeze neza cyane, ivyo mubona nibigeragezo, kaje ndababwiye yuko turiko turakora ibishoboka vyose, ico mwitigeragezo ntimuze gusubira kukibona. Turiko turakora ibishoboka vyose kuko icyabitumye twarakibonye, ntimuze muvuge ngo n'ubukene bwagitumye, naba amashetani yakoreyemo babitumye. Kuko kubona hatera igihe hakaboneka umuntu ashobora kuvuga ngo ntimuzane igitoro i Burundi hagira habe kudeta, akagenda akabuza abantu ngo ntimutange dokima y'ubu bwato burimwo igitoro. Umurundi akandika ikete ati naho muzana ico gitoro Uburundi ntibuzoriha, ugasanga n'indongozi abivuze. Ukabona umuntu bwato batanguye kuvoma nk'igitoro akandika ikete ati kura kubwo bwato i Burundi no byarabaye. Nico gituma asigaye mbwira abantu nti nimureke Imana izokwikorera. Asanga rero uyu munsi umukuru w'igihugu dufise ari uvango nitureke ngo Imana izokwikorera, natanga imihoho hatwara Imana. Erega bavuze nivyo, hazogera igihe Uburundi butwagwe n'abemera Imana, bayoboza Imana inzira, basaba Imana kugira ngo ibarongore ibereke uko bakwiye gutora ibibazo bihanze Uburundi. Ivyo si jewe ndabivuze, ariko umuhanuzi Daniel muri Bibiliya yaravuze ngo bwa bwami bune buzoba butegeka isi ngo Imana izobukuraho. Aravuga ku bwami bune ari bwo Baromani, ari bwo butegeka uyu munsi, ari bwo neva senga Imana yabwo. Aravuga ngo buzokugwaho. Ubwo bwami rero bukuweho buzokurikirwa n'ubwami bw'Imana. Kuvuga ngo abarongorwa n'Imana nabo bantu bafasha abanyagihugu, iyo barongoye ibihugu bakabavuganira ntihagire umunyagihugu wabarenganywa, ntihagire nabo baja kurenganya, ariko bagaharanira ukuri n'ubutungane. Urumva rero nimba ashaka ko twumva ko vyamunaniye, akumva ko tugomba kuturungika ngo twizere Imana gusa we tumwihorere, natwe ntituvyemera, nahave ni bwa bwami bw'Abaromani buzoba busenyutse mu gihugu cy'u Burundi. Aho hose ni shetani bivuga iki ngo ubwira ati abanje ndabisambura. Hariho abantu bagiye inama bavuga bati ujya mugabo yananiranye nivyo twokora tumugire kabagati kari mu ruzi. Erega n'ubu uri mu gati kari mu ruzi kubera ko baraguhevye ukora wenyene. None wirwa bava ko bagira bagukure, baragukura nyene irebanga konyene wenyene. Ndazi ko hari habahawe biki nkunde ndabirukane bakonona ngo ndabirukane kugira ngo se siganda umwe ngoce nguruwo dukorana. Nagira ndababwire mukora neza mukora nabi tuzojana. Aha, makore neza bakore nabi ntuzobakura, uzorindira mujane. Nimba ari gupfa mupfane, nimba ari gukurwa mukuranwe hamwe. Murorere rero ivyo birababaye ko ejo. Kandi ndababwiye ko Burundi buzoshika neza kuri jambo nakazoza, kandi ntituzoza mu 2060 kuko ndabona abarundi b'intwari batanguye gukora. Nababona muhinduka mudahinduka ntaho ndabafise ndabashira kuko ndazi ko nabazoza ari cyo kimwe. Oya abazoza si cyo kimwe, kubera ko abo bibananiye kubakura nimba udashaka kubakura ni nka vya bindi birovuga ngo abantu barivye ariko ukavana n'amahera bivye mugabo ntibayasubize.
ugaca ubaha ibindi biti mu nyuma, bivuze ko byarakunaniye gutwara canke naho abo mukorana bagusumbya inguvu, abo rero bagusumbya inguvu buca bagukura. Sindakubesha maze kurobanura ugiye kingana mugabo narababazwe no kubona indongo zishobora kuva mu gitoro nikiti hari naramuhari igitoro ntimuzovuge ngo nibukene none ni kubera iki ijambo rivugwa ryonye nari igitoro hari ikindi kintu je nakene n'ubu abantu bakubwira ngo ngo turakanye biyeri birateze nakubwira ngo tubuza amahera yo kubigura oya turabuze ibiyeri kandi ushaka pfundike ntagwagwa ngaho nimeye aba bantu muvuko nuka ikibazo nico ocatewe n'inyatsi ico naco turiko turagikenyura neza jewe ndazi yuko umwizero uriho mu gihe kitarambiranye muzoza mubona ibintu byose bitonze. Ibintu rero nivyo birashobora gutonda, ariko gutonda kwavyo nibaza ko mwebwe byabananiye nta ruhara tubateze koko muzobitorera inyishu. None uyu munsi kufise ubwoba yuko bashaka gukura izi nama mugomba kugira ku Musaga niho hari abanyagihugu bashaka gukura, niho hari abagenerali bo gukura kudata nihiva canke n'umugambi wanyu wa wundi mwama muvuga ngo babandi nguku, ariko Musaga nayo yaragowe. Barundi kazi gwaruka ndabararika mufatane munda, ubutegetsi harageze ko buvaho, ubutegetsi harageze ko busubirizwa, kubera ko ubwo bwoba basa afise yuko akugwa azokugwa nabo abo bafise ububasha bwo guhagarika kuzana igitoro mu gihugu, abo biba amadolari ibihumbi vyinshi, abo biba amafaranga menshi, akabavuga ntabakoreko ntabapfunge, abo nibo bazomukura kuko nibo banganya inguvu canke nibo bamusumvye inguvu. Ariko uyu munsi uyu munsi turavugana niba bidasiba hari inama itegekanijwe kubera ku Musaga igendamwe abajeje ubutungane n'abajeje intwaro, none ngo bafise ubwoba yuko ngo hashobora kubaho imigumuko mukuru ku kwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka, ngo rero bagiye kubagabisha ngo babe maso. Ariko kuki batagiye mu Kamenge, kuki batagiye ahandi, bagiye ku Musaga. Ubwo proje bafitiye Musaga niyihe? Banyamusaga, Kinanira, Kanyosha mwicunge amakuru dufise si meza kuri ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD barabagwaye, ariko muhumure mube maso. Warurimbo rwabo ngo barabacamwe, murabe niba bacamwe ngo basubire kubatwara abanyagihugu, kuko baraye bapfunguye bamwe none bagomba gusubira kuja gupfunga abandi kubera ubwikekwe gusa. Aho nta kindi ni yamoko abahanze. Barundi kazi rero kuri iki kibazo kijanye n'ubwoba barashimiye afise, bamwe baratanga kuvuga yuko ari byo byatumye atagenda Arusha mu nama isanzwe y'abakuru b'ibihugu bahurikiye muri East African Community yabaye kuri wa gatandatu heze ari mu gihugu ca Tanzania Arusha. Arico gituma ngo atagiye atinya ko bamugirira coup d'etat, yamaze gutangura kwinyegeza kumwe kwa sekuru wiwe Nkurunziza yarahiye akarengo gusohoka igihugu, amaze kubona ko bamukuye agatombora akagaruka, yaciye avuga ati ntazoswa gusohoka. Rero barashimiye nawe yafashe umugambi wo kadaswa gusohoka igihugu kugira ntibamukure. Ntawuzi neza ko ari ivyo zonyene, uko na mugenzi we Tshisekedi ntigeze ahonyora muri iriya nama. Aho rero imigabo n'imigambi yabo ba perezida babiri muri kano karere yo gukoreho nyabwoko mu buseruko bwa Kongo igeze ku ntambwe ikomeye cyane. Ejo kwigenekerezo rya kabiri bateye ahaba ku birindiro bya M23, batera amabombe y'inkozi ikomeye menshi cyane, baterayo abarundi, abaFARDC, abamayimayi, babandi bose bakorana za Nyatura n'ibindi byose n'abazarendo barabatera, babaraje ku mabombe, babazirukiriza ku mabombe, ariko bwatevye guca gusa. Bukeye M23 yabakorokeyemo irabafata mpiri, babashira ku makamba, irongera ibaka ibigwanisho bariko barakoresha. Nibaza ko nabo uno munsi baje kuvyerekana ivyo bafasha. No kuvuga ko umusoda yaharokotse mubo twavuganye, bavuga bati ntituzosubira kwiyumvira kuja gutera M23 kuko ayo bahaboneye ni nkayimbwa yaboneye ku mugezi. Rero barashimiye n'ahafise ubwoba bwo gukugwa no kwicwa, yarakwiye kukubitiza agatima mpembero akiyumvira abasoda yarungitse kwica abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ico bariko barazira, imiryango yabo ayitekaniriza iki? Impfuvyi zisigwa n'abo basirikare bagwa muri Kongo azitegekaniriza iki? Barundi kazi
mukurikirane basirikare b'u Burundi, ni mukurikirane abo bantu bari muri Kongo, ni munyereke abana b'abategetsi b'abasendedefudede barimwo muri kumwe, nta numwe ajayo. Abana babo barunka mu Bushinwa, abana babo barunka muri Amerika, bari Buraya, mwebwe bakabarungika kuja kurasigwa i Kongo no kuja kwica abatutsi muri Kongo. Muraja gukora iki? Barundi kazi, ntimurabona ko ubwo butegetsi bubabesha? Ntimurabona ko ubwo butegetsi bufise ibintu bubanyegeza batagomba kugaragaza, batagomba kwerekana? Ni muvi buzimu muji buntu imbere yuko muji yo babatumye, mubanze murabe ico mugiye gukora ico ari cyo, ko cemewe n'amategeko, kukejo muzobibazwa. Ubwo bwoba rero Varisi afise narinde kuko niyaticungiye asanga bagomba kumwicara bari kumwe ntazobasigira, kuko urupfu n'umuntu biragendana. Ariko abicanyi ntibari hake, abaduhiga twe ngo batwice baduhorike. Ari igihugu dufise ko tuvuga ukuri, ko turwanya ikinyoma, ko dushira habona ukuri, kuko ukuri kugomba gutsinda mu gihugu gwashinga imizi, kuko ukuri niko kuzotabara u Burundi, si bigwanisho oya, so bwinshi bw'abantu oya. Ukuri yo kuje ikinyoma kiriruka. Ndababwira ko naho muduhiga ngo mutwice, ukuri tuzoguma tukuvuga gushaka umunsi wa nyuma, kandi ukuri ni kwatsinda. Ababigerageje muzohura n'ingorane. Igisigaye mumenye ko hari n'abandi babigerageje batakiriho, namwebwe mubandanye. Nawe Varisi towe afise abamucunga, afise garde presidentielle biriho baramucunga, afise imbonera kure, ari yibuke ibyo ariko arakora, ariko akora neza igihugu, ariko akorera neza umuryango wiwe. Twebwe tuvuga ukuri, dukorera neza igihugu muri rusange n'abadede bari, kuko turashaka yuko bava mu bibi bakaja mu vyiza. Turashaka igihugu kigira amahoro n'umutekano n'iterambere kuri bose. Iri terambere ry'abadede bari kurusha, bari ku ntwaro hejuru, abandi badede bishwe n'inzara bari bukumwe mu mugambwe, ibi nta numwe atabibona. Rero nibaza ko ikibazo wambajije cyumvikana. Ubwo bafise no kubera ibibi akora, ubwo bafise kuko ashaka kumwica burumvikana. Asanga uno munsi ibicuruzwa byose mu gihugu byaraduze, umushahara ntuduge, abantu bakaba bakenye, hanyuma akaba atamuntu ashaka kuryogora ngo yerekane umubabaro wiwe ahubwira, atawushaka kuja mwibara ngo agire imyerekano, abantu bagahora naho baca yibaza ko iyo bahoze ngo bamutinye atakundi, aha yibesha. Iyo avuze ngo abantu bariba, akavuga ko umuntu yarivye hanaka, agaca mukura, ejo kamubona mu yindi post ikomeye ahubwo isumba yayindi, ntagiye numwe aja mwibohero, ariko amabohero akaba yuzuyemwe abantu bapfunzwe. Ivyo byose nivyerekana yuko akora nabi, byamunaniye, azashoboye gutanga imihoho. Rero bazomwereka ingene bigenda kugira ngo atange imihoho. Rero nibaza yuko abarundi bova ubuzimu bakaja ibuntu, abarundi bova ubuzimu bakaja ibuntu, kandi bakwiye kumva iyo tubaburira. Gusa ndabasaba nuko abarundi bobandanya kubumwe, ivy'ubwoko mubireke ko nta buriho, ivy'imigambwe ni muvane nabyo, kubera ko imigambwe yose yakoze ibara mu gihugu yashesha amaraso, igomba gufutwa, nabo barabizi. Hanyuma Uburundi tuje ku murindi w'iterambere, rijya bababwira ku munwa muribonesha amaso. Kubona amafaranga mu mufuko ku munwa biroroshe, none kuba umunyu usiga gugwa 1000, ubu uzoja kugura umuceri mu minsi iza ntazo batwara amahera mu igunira nkamwe muri Kongo cagiye kera. Nibaza yuko ibi by'amasroga bya CNDD-FDD bya Varisi na Reveriyano byova mu kanwa cyangwa bikatuva mu matwi bakadusakuriza, kugira ngo abarundi turakeneye kumva ijambo nyajambo, turakeneye kumva no kubona abategetsi nyabategetsi batari basumirinda, kugira ngo twese tugira amahoro n'umutekano mu gihugu cyatuvyaye ari cyo Burundi bwa Nyaburunga. Murakoze. Apotre Bernard Ntunganya, katugushimire kuri izo nyisho mutanze, ndetse dushimire n'abakurikiye kino kiganiro. Mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, mukomeze mukurikira radio yanyu Inkinzo shujyaga binini kuri web amasaha 80 ku yandi, aho mubona ibiganiro atandi mwo bisanga. Mugire aho mwubahwe. Murakoze.